kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda. Ni ibikorwa twinjiyemwo tugiye gukorera Imana nkuko Imana yaduhaye ingabirano. Ni nibikorwa rero duhura n'ibigerageza byinshi cyane kuko dukora ibikorwa Satani yahora akora mu ijuru. Iyo akibonye rero aratugwanya cyane. Nico gituma ahubwo twebwe ntitwo kwishima ngo nuko ngo dufise amajuko n'amajima ingabirano Imana yaduhaye. Hari abama bagwaye amakanseri mu mihogo kumva ngo amajwi ngo pi umva kubera ko ari ingabirano Imana yaduhaye twe tubyishimisha kuyikorera kuyakoresha igikorwa c'Imana ico conyene iyo tubonye abantu bumva ubutumwa twatanze ico nico kitunezera. Aya mahera yaradutwaye imitima nuyaharura arayanyegeza naho yoba ari umugabo yubatse n'umugore wiwe amuharasiyo ingodo yayinyegeje. Imana ishimwe nshuti bagenzi ba WTL Tv cyangwa Le8 TV n'umunezero udasanzwe n'akanyamuneza kadasanzwe kongera kubana namwe mu kiganiro kidasanzwe nkuko musanze mubimenyereye. Ni TV ibafite ibiganiro bitandukanye mu bisate bitandukanye ariko Claude KC Brown mbandabazanira ibijanye na gospel nahi abaririmbyi n'ibitandukanye bigenda bibafasha bikavana bikabashikana mu kindi kibanza. Ni ikiganiro kidasanzwe ko narimeje kubabwira inyuma ya kamera ni Steve ariko kandi twagendeye umugwi udasanzwe umuguri so anointed mugohezagiwe n'Imana aho twasanze ndetse bakora kwa na clip video muyitege cyane clip video y'ubwiza clip video iri glorious unako bariko barabyitegurira cyane. Ndi kumwe n'umugwi Happy-Ric senior family abona ko nkuko bagiye kubidondora na ni batatu urabona ko kandi babiri wiwe kuva ku maguru gushika ku mutwe. Welcome Le8 Ikiganiro mudukurikirane utakora subscribe uyikore ariko kandi ni responsibility natekora irimwo ubikora ubikunze nuko imbere yanje ka abidondora. Ku kazina nitwa Richard mpawe n'Imana nk'abandi umwe agize uwo muri groupe ya Happy-Ric family senior. Happy-Ric family senior ndi kumwe nundi nawe nyine urako hagati ameze neza kana nyine abidondore. Nitwa Happy niyo gushema. Nakirutimana Eric muri groupe Happy-Ric family senior. Okay, numbisemwo Happy birafatanye n'iryo zina kubera iki? Happy ni jewe Eric noyo. Okay. Ayo bakunda ariko ndabitahura neza kurumva ko izina riramatanye izina ry'umugura amatanye n'amazina yabo nyizina ariko kandi ngaha muri kino kibanza turi muri Hopeland sale nko twamise twakoresheje ikiganiro umuje w'isale meze neza ukora imanza za dot ukora mariage n'izindi manza zitandukanye barahawe ikaze ariko tubasanze ngaha muri kino kibanza bakora clip video imeze neza biraboneka ko nabonye indirimbo n'ubindirimbo ngo Amafaranga n'ibindi bagiye kutubwira byinshi rero kubijanye n'ibikorwa bakora mu bijanye no guhimbaza gutazira. Uyu mugwi mwawutanguye ryari mu ncamake? Uyu mugwi twawutanguye haraheze nk'imyaka 2. Uyu mugwi watanguranye na mariage wanje uyu ni madame wanje. Ico gihe rero twari twateguye indirimbo nyinshi nyene zo kuririmba kuri mariage abantu bamaze kuzibona baravuga ati uwo mugwi wanyu n'ubandanye ati mwaduhezagiye cyane ni mubandanye uko nyene turabandanyire niho iyo uwo mugwi watanguye nta myaka 2 uramara mugabo turavye ibikorwa bimaze kugera uramaze gushika kure cyane. Hari amaradio menshi hari amateleviziyo menshi Hama yatwiyumviye ko nkuko namwe mwatwiyumviye ko urumva ibyo byose tubishima tubishimira Imana. Okay, ngaka nari namenye mu ntango urumva kandi ko ari umuryango uririmba bimeze neza cyane hamba biko basangira urugo kabwatika dusangire na micro kadusangire ni na studio ka bimeze neza cyane. Nkawe uyumva gute? Nyumva neza nkuko izina ganje rero. Okay, kundi ruhande kubira iki kuririmba nka wewe? Ndabishima kubera ari ingabirano Imana yampaye kandi ndabikunda cyane. Iyo ndabikora mba numva nyene mu buzima norohewe. Bisukaze kuyijurira.
murakoze cyane. Okay. Na 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 na. Iyo ndimo naho ndayumva cyane kandi ni indirimbo yageze kure cyane. Ariko kandi kuba turi kumwe n'abaririmbye ibintu byiteka cyane ntangere murashobora kwikoncentra gatoyi ariko batwumviriza cyangwa se ko badukurikirana mukaba bahunje bakumva ko ibyo mutekeye. Okay. Let's go. Kuba kwisi ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara uriye neza abandi batubitse umukanda mu nda burya isi ntisakaye nawe ibyo hinduka ukanyagirwa nawe ukoreye ku isi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera burya isi ihemba zero nta muhinga n'umwe wo kuyibako umuhinga n'ukorera Imana akareka guhamira iby'isi akuzura urukundo Yesu adusaba agakunda bose adacaguye gerageza ugira urukundo udafise urukundo nazobona Imana ijuru dukorera sinyabarega Imana izopfe guhindira yuwari wewe utarikoreye witega umuriro tubeshimana ngo turasenga ijuru dukorera sinyabarega Imana izopfe guhindira yuwari wewe utarikoreye witega umuriro. Wow. Nk'umutwe wiyumva gute ko ufise ubutunzi? Jeno bifata ko bisanzwe kubera ko nibikorwa twinjiyemwo tugiye gukorera Imana nkuko Imana yaduhaye ingabirano. Nibikorwa rero duhura n'ibigeragazo byinshi cyane kuko dukora ibikorwa Satani yahora akora mu ijuru iyo akibonye rero aratugwanya cyane. Nico gituma ahubwo twebwe ntitwo kwishima ngo nuko ngo dufise amaju ko n'amaju Imana yaduhaye hari abama bagwaye amakanseri mu mihogo kumva ngo amaju ngo pi umva kubera ko ari ingabane Imana yaduhaye twe tubyishimisha kuyikorera kuyakoresha igikorwa cy'Imana ico conyene iyo tubonye abantu bumva ubutumwa twatanze ico nico kitunezeye. Nindirimbo mazigihe mbona ama auto extrait twaye tuzunguruka ku mbuga waniro nindimo mazigihe mbona icana cana aho kumayira nindimo mazi imisi mbona harabifasha ibyo byose bikatwereka niendise nikimenyetso cerekana kanga iyo ndirimbo ifise ubushobozi kanga iyo ndirimbo ikoze ku rugezo rudasanzwe. Indimbo yanditswe gute mwanditse mu bihe umutima uri nyuma w'iyo ndirimbo nuwahe? Iyo ndirimbo novuga ko ari nk'Imana kuko ugiye ukora ko twe tugira amajambo turabanza tukandika ku rupapuro tukayakuramo indirimbo rero ayo majambo nk'ubu uwo yatubwira ati tuyatondeke nkuko twayatondetse byo tugora kuza gusanga ari jambo rimwe twagiye duhura hari yabivaye n'ubuzima kuko twe dukora indirimbo nyinshi zacu tuzikora bivaye n'ubuzima tuba tubona bagenzi bacu babayemwo n'ubuzima babarimwo ubiravye twayikore ahantu ruguru twisunga ubuzima bw'abantu babayemwo kwinosi kuko dufise n'izindi nyinshi ugiye gukurikirana n'ubuzima Yesu yabayemwo bw'inosi uza gusanga nyene zivuga iby'ubuzima bwa Yesu ko atamahoro yigeze haronkera. Uravye neza kw'inosi nta mahoro mashobora kuharonkera ku muntu akorera Imana by'ukuri nta mahoro ashobora kuronkera mw'inosi kuko iyo umaze gukorera Imana Satani n'ibitero by'umwe Satani biragwira mugabo iyo umaze kwibera nyene mu kwidegembya ibitero biba biki ko Satani avuga tujya ndamufise. Okay, alright, ni Happy-Ric senior family turi kumwe umva ko nabazaniye ikintu kidasanzwe ndetse urumva ko ibyo nababwiye muri intro umva ko byisiguye aho kandi sanze muri ko murakora clip video numvise nk'ibintu ngo akanota amafaranga ibintu ndabona ko kubera iki kwiki ndirimbo igituma turiko turakora iyo ndirimbo ijanye n'amafaranga biraboneka yuko abantu benshi bashize umutima ku mafaranga. Amafaranga yaramaze kudutwara imitima kugeza naho n'umuntu n'umugabo yoba yubatse n'umugore wiwe kugira ngo abashe kuba yo muhirasiyo aranyegeza ingodo kandi bitari bikwiye yuko byobaho kuko umugabo n'umugore ntibaba bakwiye guhishanya ariko umugabo aranyegeza ingodo kugira ngo umugore ntabone amafaranga kherema bafise yose uca wumva yuko amafaranga
yamaze gutwara imitima benshi kandi ngaho uraberewe kubw'agafaranga byose n'amafaranga ariko ntidukwiye kujyana nayo nk'uko yotugira umutima amafaranga kuba uyafise si bibi ariko umutima uyashirako hari abantu bayahamira cyane kugeza naho abakura no ku Mana bakanayibagira yego. Okay, Happy-Ric senior family mu migambi ya kazoza mufisi kazoza ka hafi cyangwa kazoza ka kure abakunzi bimbonesha kure yacu ni igiki mwababwira? Bo mu migambi dufise turifuza kubona twakoze kunyura abantu turi bati batatu twakoze ivuga butumwa nk'igindwi canke indwi zibiri giwacu ibyo izo ndoto turazifise nubwo uburyo usanga butoroshe kuronka mugabo ntihazo buri gihe umugambi tubushika ko izo ndoto turazifise. Okay, nk'umutambukanyi wawe musanze musangira urugo imyo kurimba ubona ko birakorohera cyane imigere biri igatereka bifatanya gute n'iby'urugo? Oya nta kibazo ntacyo biba bintwaye kuko buri kintu kiba gifise umwanya wacu ndiko ndatunganya two mu rugo dufise umwanya watwo n'igikorwa cyo kuririmba nkagiha umwanya wacu. Nshaka kusanga kuri singa ama repetition cyane Oya nta ma repetition nishinga kuririmba hoho ushobora kuririmba uri kuratunganya tundi kuko ari nk'igikorwa gisaba amaboko ntikikubuza kuririmba mba ndiko ndamesura nk'uduhuzu kanaka ariko nkaba ndiko ndaririmbira byose birashoboka. Okay, ndashaka kumva ijyo umusore nawe nyene ndimo numvirije indimbo siko mwahise amafaranga nyine cyangwa amahera ko ariyo jambo n'ubisege riguma rigaruka urashobora nawe gurushishira ko nyine akantu gato kugira bumve igitekeye muri wewe na cece kimwe ndatera igice ciwanje cayo mafaranga nyene aya mahera yaradutwaye imitima nuyaharura arayanyegeza naho yobara umugabo yubatse n'umugore wiwe amuharasiyo ingodo yayinyegeje ibi byose biva ku mugwanizi satani adufatira ku mafaranga kugira twigarurire kugira arabe ko tworeka Imana twirigwe twiruka inyuma y'ayo mahera. Oh, thank you brother. Oh, you are welcome. Okay. Akanota eko bavuze ati ntibari kontra na kanota ariko kandi umutima utunga agafaranga n'umutima umeze gute umutima wibona ugasanga nyene nizeye ko ari impanuro zidasanzwe kandi indimbo zigiye gufasha benshi ushaka uyu mugwi Happy-Ric senior Happy-Ric family senior yokura hehe byogenda gute mu majambo avunaguye? Ukeneye yo simbira kuri YouTube akandika group Happy-Ric family senior nihaca bonera ibikorwa byacu byose dusanzwe dukora ego aho iyo ni adresse notanga uko ugiyeyo ni nimero zose n'aba contact yacu byose babiriyo ashobora guca turanka byihuse canke kuri Gmail umva amaze gushikayo muri YouTube ndibaza byose biba nuko bakunzi ba WTL TV kugiye ko turi kumwe n'umugwi udasanzwe ko muyibona ariko kandi imbere ko turangiza ikiganiro umwe agenda agira akajambo cyangwa se kino yotekerera abakunzi bimbonesha kure yacu abakunzi bacu turabashimiye kuba mwemeye mukadukurikirana ariko ikintu tubasaba nyamukuru nuko mwodufasha kugira ngo dukwiragize ubutumwa kwisi yose kuko nabantu benshi bakeneye kumenya ijambo ry'Imana rero mukomeze kugira subscribe na share kugira ngo dukwiragize ubutumwa kwisi yose kugira ngo twitegurire ukugaruka kwa Yesu Kristo. Haleluya. Amaranje cyo no babwira singiye kure ya mugenzanje kuko turavye nk'indirimbo canke ibikorwa byacu dukora turashimikira kugufasha kukwitwararika bari munsi yacu mu buryo umuntu abafise turakwiye kuza turitanaho ya mu byamwemu mu by'umubiri bintu mwene ivyo. Okay, murakoze ikintu ca mbere na mbere tubanze dushimire TV yatwiyumviye ko ni WTL ndayibona ajya ibintu by'indimi n'ikibazo mbo tubashimire cyane kwera ko mudufasha ikorwa gikomeye mu bikorwa tuba dukunda kandi tuba dushima bituma ibikorwa byacu bishika kure amateleviziyo asanzwe arimwe n'amaradiyo rero ivyo Imana ibibahezagirire
mbo hama ikindi naco cyanyuma norangirizako nuko twosaba abantu batumviriza bakomeze kubane badusengera mu migambi yacu dufise y'amavuga butumwa kuko nabyo twokwishikana ko twenyene mugabo batwungana ivyiyumviro byabo birakenewe amasengesho yabo barakenewe turashobora gushika kure kuko Yesu yavuze ko adashobora kuza ubutumwa butarakura ku isi yose umva reni twebwe na hacu bariko badukurikira naho wari we wese atwumva guhaguruka tugakora kugira durangize ubutumwa bwaduhamagaye murakoze. Okay, ni umugwi Happy-Ric family senior ndikadabyiteraje ariko kandi bakora amaze kwifata reka ndabashimire byimva mutima ndabashimire ndabashimire byibuse ndabashimire byimbitse kwiganiro tugiranye. Yego murakoze cyane. Okay, tumarika amako twe dusezera abakunzi ba WTL TV. Bye bye.